abasirikare ba Hede Tabara bazokwivuna bivuye inyuma nibaterwa n'abasirikare b'u Burundi. Biri mu itangazo ritewe ko umukono n'umuvugizi wabo basirikare Patrick Nahimana yo kuri wa kane igenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka wa 2024. Nk'uko bibandanya bivugwa muri iryo tangazo, abasirikare b'u Burundi n'imigwi y'abitwa Wazalendo na Mayimayi ngo bariko bariyegeranya hitwa Masango, Mugunda na Itombwe mu ntumbero yo kugaba igitero sindamusiga ku basirikare ba Hede Tabara mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu gihugu kibanyi ca Republika ya Kongo iharanira intwaro rusangi. Muri iryo tangazo umuvugizi w'abasirikare ba Hede Tabara amenyesha ko igisirikare c'u Burundi Wazalendo na Mayimayi bazotsindwa nk'uko byagenze mu kwezi kwa Ruheshi uwo mwaka nyene w'2024. Hede Tabara ivuga kandi ko uyu munsi abantu bose bazi aho ihagaze ko kandi atakirahinduka. Hede Tabara iharanira kiterabwoba ku banyagihugu rihagarara iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha no kuganira ku vyotuma hatunganywa amatora meza mu mwidegemvyo ahurikiyemwo bose kandi abera ku mugaragaro. Hede Tabara ngo ntizoshira ibigwanisho hasi ibyo byose bitaronkewe inyishu. Mwari mwavyumvise mu ncamake abantu 120 baranyurujwe babugwa irengero kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Bishigwa habona na Pacifique Ninahazwe yarongoye ishirahamwe Fokode hamwe n'isekeza Ndondeza mu gihe kuri wa 30 Myandagaro hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu banyuruzwa bakabugwa irengero. Uwari mu baharanira agateka kazina muntu akabazwa no kubona uramutswa igihugu yatangaje mu mwaka wa 2022 kutugwitwa hora tunyuruza abantu yadusambuye twose, ariko kunyuruza abantu bikaba byarabandanije ukuri kwamye. Umugwi ujejwe agateka kazina muntu nawo ukigumira mu gacerere. Bafatiye ku ivyo byashikirijwe n'urongoye ishirahamwe Fokode hamwe n'isekeza Ndondeza, bamwe n'abandi babona ko ari abarundi bonyene bazohagarika ibyo kunyuruza abantu biciye mu gushiraho ubutegetsi bwiza. Inkuru twateguriwe na Dondo Dyemba z'umutima. Mu gihe kwigenekerezo rya 30 Myandagaro uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero, ishirahamwe Fokode rifatikanije n'isekeza Ndondeza ryashize ahabona icegeranyo c'abantu bagiye barafatwa kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Pacifique Ninahazwe aramutswa ishirahamwe Fokode hamwe n'isekeza Ndondeza avuga ko abantu 120 aribo bamaze kumenyekana ko banyurujwe muri ico kiringo. Uwo asanzwe ari mu baharanira agateka kazina muntu atomora ko 25 muri abo bantu 120 bafashwe mu mezi atandatu y'uwo mwaka wa 2024. Akababazwa no kubona abo bantu bahagaritswe n'inzego z'iperereza zifatikanije n'imbonerakure ntibasubire kuboneka. Kuri uno munsi isi yose yibuka abagenda baranyuruzwa n'inzego zitandukanye z'ibihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Muri Fokode tuributsa ko ako kabi kabishe kabandanya mu gihugu cy'u Burundi kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi. Muri Fokode tumaze kumenya abantu bashika 120 bahagaritswe n'inzego zitandukanye z'igihugu mu nyuma ntibigera basubira kuboneka. Mu mezi atandatu gusa y'uyu mwaka wa 2024 muri Fokode turemeza ko abantu bashika 25 bahagaritswe n'abarongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu, hamwe banafatanije n'abarongoye imbonerakure, kandi ko abo bantu 25 batigeze basubira kuboneka iyo bapfungiwe cyangwa iyo bajanywe. Izo nzego ntizigeze zemera ko zibafishe kandi ntizivuga iyo zabashize. Ikibabaje rwose nuko abakora ayo mabi kugeza ubu batigera bakurikiranwa kuri ayo mabi bakora.
Pacifique Nininahazwe arababazwa kandi no kubona uwuramutswa igihugu yatangaje mu mwaka w'ibihumbi 2022 ko utugwi twahora tunyuruza abantu yadusambuye twose, ariko kunyuruza abantu bikaba byarabandanije ukuri kwamye. Umugwi ujejwe agateka kazina muntu nawo ukigumira mu gacerere. Ibintu byifashe gutyo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwezi kw'indwi muri 2022 yari yemeje aho yari Ngozi ko utugwi twahora tunyuruza abantu yadusambuye kandi ko ivyo bintu bitagisubira. Ivyo tubona biratandukanye gose n'ivyo yari yiyemeje, kandi kuva ico gihe ntaco arasubira kuvuga ku bantu bagenda baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo, cane cane abanywanyi ba FNL, aba MSD, ubuhongeyeko n'aba Frodebu. Ikindi kintu twavuze mu itangazo twasohoye uno munsi nuko tubabazwa n'inyifato z'umugwi w'igihugu witwa kujejwe agateka kazina muntu. Kuva 2019 uwo mugwi urongowe na Sixte Vinyini Muraba. Mu maraporo 5 amaze gusohora kuri ico kiringo, nta muntu n'umwe arigera yemeza ko yanyurujwe n'inzego z'igihugu ngo abugwe irengero ryiwe. Aho ni mu gihe muri Fokode kuri ico kiringo nyene dufise amazina y'abantu 166 banyurujwe n'inzego z'igihugu ntibigera basubira kuboneka. Kubw'umukuru wa Fokode hamwe n'isekeza ndondeza, ibijanye no kunyuruza abantu ngo birashobora kubandanya vyunyuka mu gihe c'amatora atacamira. Akagira ko asaba ko umuhinga wa ONU akurikirana ivy'agateka kazina muntu mu Burundi yokongerwa ikiringo. Mu nama ya ONU buca ikorana muri uko kwezi kwa Nyakanga. Vyongeye abarundi ngo bobandanya tabariza vyihuta abantu banyuruzwa ngo kuko hari benshi bikiza. Ivyo rero biraduteye amakenga mu gihe Uburundi buca bwinjira mu matora ya 2025, ukabona ko umurundi wo kunyuriza abantu ushobora kongerekana gose atagwego ruriho rushobora gukurikirana mu gihugu ivyo bibazo. Ni nayo mpamvu mu itangazo ryacu dusaba ko umuhinga wa ONU ajejwe byo kurikirana agateka kazina muntu mu Burundi Faustine Zongo yokongerwa ikiringo mu nama y'urwego rwa ONU ujejwe agateka kazina muntu muri uko kw'icenda. Tugasaba ko yokongerezwa n'inguvu afise mu byo gukurikirana bene ivyo bikorwa mu Burundi. Tukanasaba kandi ko n'amashirahamwe yigenga akurikirana bene ibibazo yoshigikirwa bimwe biboneka. Turangiza duhamagarira abarundi kubandanya bashira ahabona hakiri kare gose igihe cyose bamenye ko hari umuntu afashwe anyurujwe. Iyo bikozwe hakiri kare hari benshi bikiza kurusha iyo ivyo bidakozwe. Bafatiye kuri ivyo vyashikirijwe n'urongoye ishirahamwe Fokode hamwe n'isekeza ndondeza, bamwe n'abandi babona ko ari abarundi bonyene bazohagarika ivyo kunyuruza abantu biciye mu gushiraho ubutegetsi bwiza. Nk'uko muhejeje kuvyumviriza rero, abarundi biravugwa ko barushe. Nk'uko amakuru yadondodiye Mpazemutima yatohoje iyo nkuru agenda abishikiriza abarundi ko barushe, baruhijwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Tuvuye kuri iyo nkuru rero, reka tuje ngaha mu Burundi n'umunsi mukuru w'imbonerakure, Imbonerakure Day, 8e edition. Uragira ku nshuro ya 8 bizihiza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Ubwo rwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, benshi bariko bariyamiriza amabi akogwa n'imbonerakure. Nyamara abategetsi b'u Burundi bo bakabandanya kuvuga ko imbonerakure atakosa, atakibi cabo, bakora ibintu vyiza. Ni mu gihe bamwe mu bategetsi bagiye bavuga ko imbonerakure zigomba kwigishwa ibijanye n'igisirikari. Imbonerakure zikaba zivugwa mu mabi atandukanye: kunyuruza, ubwicanyi, ubusuma, ibindi vyose bibi bigiye bitandukanye bikorerwa cane cane abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, cane cane abo mu mugambwe CNL
MSD FNL na Sahwanya Frodebu kuri ubu ngubu barageramiwe n'izo mbonerakure z'ubutegetsi bwa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi. Turabandanya tubatohoreza ayandi makuru ari buze kuba ajanye n'uyu munsi mukuru, ni mu makuru yacu ari imbere ataha. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushika aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.